GN Films, good news films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije ubuzima buguwa icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu byose ningaruka naragushize kwizirwa ndagutwara nta mahera ndaguha edaye umuryango wanjye ive sokera harure rimwe kabiri gatatu hanze simvaha baraguhenze baragusutse amahera ya Yvette n'umuti warimo ntaribwa wowe wakoranye n'umuntu utizeye umuntu adashoboye ivyo birakuraba aho wahomvye amafaranga je ndabone ngaha uyampereze ngaha ndabikubwije mukuri umpereze je ntabirebire turiko turavugana nawe kandi ndakubwire ga Fara he Fara je ntunzi kandi ntungaze Fara mu mafaranga yaje Fara umviriza ive mu mafaranga yaje Fara sawa ive ndabona kuri imvutsi uwagukwivata yaragakoze yarakadukoreye samahera ushaka samahera ushaka ive neza okay ndayaguha wahisemo kuza gutera umudurumbanyo ngaha nanje ndawudurumbanya iwanyu amahera ndayaguha ariko kuri condition imwe jisake zibe zitatu amahera ndayaguhera kwa Nyogosenge Diana hari ikigeretse ko sha mwicaranye na Solange ntamabona ubujyajya bwawe oya nukuri Fara nukuri nigabanya agashavu nawe nukuri gabanya agashavu nukuri burya amafaranga amahera n'amahera nyene wahise amahera ntiyabeshye amahera arahera umuntu mugasigarana kandi wewe urazira umugenzi wanje kuva kera uri umugenzi wanje amabanga yose yo muri famille ni wewe ndayabitsa none gasha umva twopfa amafaranga kandi amahera ni ikintu kironderwa kikaronka harya yarahombye nyene mupfumu ko yaratwaye akatwarira ubusa nibisanzwe harya bundi by'ukuri ni mupfumu yarakwiye kuyishura si wewe ego nukuri ubugenzi buhagume habura urwanko ivyo tuvyihoze ukomeze wubika amabanga nk'uko yabitse erega niwe wari wiplanse ive je nta kibazo nari mfise nanje urumva si jewe karagashavu mupfumu yarambabaje harya mupfumu yarambabaje urambabarira n'ukuri ubundi aho uri umugenzi cyane nemera n'ukuri ndakwemera cyane gore ko wigaruye n'amahoro menshi yego n'ukuri kandi rero n'ukuri ahubwo reka mbandanye burya hari agaprograma ngiye ko muri ville reka mbandanye tuzosubira nihute ariko rero guzimana oya ntacu zonzimana undi munsi simbaye barukwege uyu mugore kaye mugenzi mukizwa niki nagwanye nyinshi uruko sinzi ingene nzorugenza ndakoze cyagati mu ntotsi ndageze kwisimba ry'inuma koko
ngo waruje kunsambutsa ugwanje rusambutse ntaco bigutwaye waranyibitsemo sinari ndakuzi ariko niwo mwanya nanje wo kumenya Ive ndaje nkusokorora inzara narakunyegeje wimbe wigera Amen. Go ahead. Tati, urazi ko ari ikintu nibagiye kukubwira. Guess what? Aka kantu nakiwawe. Kwabaye kugutwaza ndashaka ukibikire. Nagakado gatoyi uraza kuraba. Wow, thank you. Ahantu haratekanye. Neza vraiment haratekanye hari n'akayaga. Good. Mubaze Tati. Ugiye tumaze kuyaga kenshi. Ariko nta musi n'umwe ndakubaza ku kijanye na situation familiale. Mama, papa, abo muvukana. Bimeze gute nama ndakubona wenyine? Hajya hora mbona je nakuranye na mama wenyine. Hama papa wanje ari mu Rwanda. Kijanye nabo tuvukana naho nakuze mbona ndumwe. Ni haba ari nabandi zo tuvukana je nabandamenye. Uri umwana w'ikinege? Ibyoroshe? Hama nawe situation familiale bimeze gute? Reka nditeze umutego kuko numva umengo siniteguye kumubwira situation familiale yanje. Haracari kare. Oya, haracari kare. Uno muntu bivanye nuko wari vyambwiye ko afise ibikomere vyinshi. Ubwo sinaba ndamutonetse. Reka mbanze ndamureke.
Mr. Mike. Gute rero. Jenny bon, nagiye muhira. Oya. Sa? Reka kubesha Mike. Wayironse. Wamaze kuyindungikira? Merci beaucoup. Reka we turasubira, reka mbanze ndamuhamagare numve kwicamo. Merci. Diva, kubera iki ndaguhamagara Diva ntunyitabe? Kubera iki umutima wawe utakubwira agahinda jewe mfise? Ndakurondera nkakubura, naja kukurondera muhira bakakunyegeza. Naringize amahirwe yo kuronka inimero yawe, none raba nawe nturi kuranyitaba. Diva, iyo biba bishoboka wari kuraba amarira ingene ariko arashoka ku matama, ukamenya yuko jewe natanguye kwishura ingaruka z'imbuto mbi zabibwe n'abavyeyi bacu. Uno mubabaro unaniye kwihanganira, wowe ni wabimenya bizogenda gute? Ni wamenye yuko King Sabas mukunzi wawe ari musaza wawe, uzovyakira gute? Diva, kugutakaza si ikintu coroshe. Uri he Diva? Yo, ubaye iki mugenzi? King Sabas nibiki? Erega ndazi ko ivyo ngaha bigoye. Ihangane shana ukuri. Ndazi shana ivyakubayeko. Waragize igikomere kinini n'ukuri. Erega na mama wawe aragoye. Ibazo shaka gafata umwana n'ukuri akajugunya agata ku gahinga. Inkuru yawe yose y'ubuzima narayumvise. Kandi wari umwana mwiza pe. Yo, biragoye King Sabas n'ukuri ndagusabye wihangane. Kwibuka ivyo waciyemwe n'ukuri, ivyo bishikira umuntu ari we wese. Ndazi hoje mwaruno rugo ni ngombwa vyibuke. Na mama wanyu n'ukuri sinzi yo yavutse aragoye. Ibaza nk'ibintu aheruka gukorana Noriya, akamubuza kwigira ku mugabo ngo nuko akenye. Constance, ivyo uriko uravuga ni biki? Yo, ntavyo waruzi. Reka shareka. Noriya yarironkeye umusheri, umuhungu ameze neza yitwa Olivier, asenga, agororotse, keza gute. Ariko mama wawe sha acara muhungisha, amusubiza muri vya bihugu vya hariya, nimba ari muri zunzu za Amerika hariya, kuko ise wiwe ni yari. Acara murungika ngo ntagende ngo kuri ako gahungu ngo kababwisumemwe ngo ntabwo ngo koshobora ngo gusuma sha, kandi kasenga. Turasengera abantu King Sabas sha, acamura murungika furu na furu no hanze. Utazi Ivete nawe Ivete wewe n'akantu bita Kakashi, akadayimoni k'amabara abiri, ari mu kwicana n'ubo bita Solange.
kandi urabizi. Reka ivyo ngahano mu ruhu turasenga King Sabasi. uri mukuri ko ivyo uriko uravuga rukuri? Nukuri he kandi nawe sha mpore nukuri ndazi ko nawe ubabaye urababaye King Sabasi nukuri ani mu muriro ese kugira abavyeyi nkabo siriya. Umeze neza? Yego n'amahoro. Nawe uraho? Ndashima yemeze neza ko mwashikiye hanze n'ibiki. Nta kibazo. Niyo nari ngishika ariko kandi marchance bace bampamagara. Sinirirwa ndinjira no mu nzu. Ngira ngende nibaza yuko nzogaruka. Ariko grand frère ni muhira ari kwinjira baswicara n'iminota 2. Amugaje ugenda. Byari ivyo. Ariko namaze kumva yuko abandi atariho bari. Hanyuma nawe nakubonye. Ikintu nyamukuru ubu nuko nihutira kuja gutabara biriko birononekara kuruta gufata umwanya nicaye. Reka ngende niba nkenerwa ndaza kugaruka nintaza naho nibaza ko tuzobana n'undi munsi. Okay. Kostas? Ja. Kostas. Uribuka akazi kawe? Uribuka icyakuzanye ngaha? Ndakibuka. Uravyibuka? Bijya wari urimo n'ibiki? Mbwira, ubu hageze umwanya wo wiyibagirwa. Wubahukana grand frère wanje ukaguma umukora ugatuza. Urashaka kunsigura bijyana bunye n'ibiki? Oya. Je ntabwo namukozeko. Ubwo ngo mugireje kijojo. Ndi mpumyi simbona. Sirakumye kura mukurako. Sinabibonye. Oya. Ntabwo namukozeko. Gusa nakantu yarambajije. Okay, kirabona impamvu. Ubwo yarameze kujya ku bwawe. Sivyo? Vyerekana ko ari amajambo y'uburofa atagira ubwenge arukura mubwira. Wabonye kwezi kuntu yarameze? Umvisa Kostas ndakubwira. Wowe ndakuzi. Uri umunyarusako, ufise umunwa muremure. Nimba ari kintu wamubwiye kitari cyiza cyo mwiyinzu. Ukamubwira amajambo yo kumubabaza. Ndakurahiye nje akazombwira ko wabimubwiye. Zoce ndakwirukana. Oya Kristo. Ndakurahiye pe. Nta kintu na kimwe jewe navuze. Imana irumva iri hejuru. Ahubwo nyene Kristo. Harakantu mbwiye kandi se wenyine ukavuze. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo ufise umunwa muremure. Muga nanje naraba nkabona mengo uraringaniye nk'uwabandi. None Kristo. Umuntu afise umunwa muremure ubupima nk'imetero zingahe. Ikijanye n'urusaku naco. Ni hamwe nyene umwikeko wica. Nukuri kw'Imana je nta rusaku mfise. Ereka je ndi umuntu wibanga. Urazi nk'ubu nk'amabanga jewe mbiyize. Ni hamwe nyene umwikeka ari mubi. Hama ko kantu nakuvuze ko kunyirukana. Oya nukuri. Ariko nyene ntivyashika. Zocamera nk'akakanyegeri. Katwagwa n'umuvo gaca kavuga ngo reka mfe kugenda. Ngo ntawanka ivy'abarongozi. Sha, nukuri ndazi ko muvugana.
urashaka umubaze pe ivyo ntavyo novuga. ariko Gadiyoda je maze imisi ndiko ndiyumvira iyi mihano turiko turahana n'umugore wawe byose vyakuvuyeko kuko iyo ushaka wari kuba wabihejeje ndakwereke umwana w'iwanje urazi neza yuko atawundi se yigamiye ari wewe gusa kweri kudashobora kumwandikisha. Urabona ingene twama tuko turahangagurana n'umugore wawe ngo sinda kuvugisha ngo sinda guhamagara none bizogenda gute? Ni wewe wabitebeje reka turinde turyana mwibarabara. Urazi ingene bimara amaje. Genda wandikisha umwana wawe nawe amenya habarizwa agira umuryango. Urazi yuko jewe ubuye ntafise ingene nshobora kumwiyokipa wese kubera afise urugo rwanje, ariko urazi ko ari amaraso yawe kuri kindi ko ndahangayika. Ibi vyose vyatumwe na wewe. Genda ugerageze unyarutse umwandikishe. Sivyo gayive. Siniko ndirabusema aje ndagowe. Ni kuri burya iki kibazo kiramaze igihe kirekire kandi kirakomeye kandi mu by'ukuri cyari kimeze nk'icoroshe. Yego ni mwebwe mwogishobora byoroshe mu kanya gatoyi n'ukuri. Yego kuko nk'ubu mugikoze mukandikisha umwana umuryango ukamumenya byo babiheze nta nduru yo kwirirwa irakomeza kuvuga. Yego n'ukuri hama papa Kingi bugiye abantu babiri bashamiranye umwe niwe wo kubatatura kandi jewe icyo ndiko ndabona ni ukuri wo gutatura izi ntambara ni mwebwe. Yego burya uyu muvyeyi musangiye ivyara ni ukuri burya ntarira busema ni ukuri urakwiye kubiraba ni ukuri ukabatunganiriza. Yego ni ukuri gira ico ukoze majeje. Okay. Dorcas, biro ko ngico nishuye uyu ninde washize mu byacu mu avocate umuvugizi uyu n'umusengezana wanje yitwa Yvette niwe yambaye iruhande mu rugamba rwo kurondera King Sabas. Ikindi naco uyazi vyose ntaco twambariye azi vyose byagiye na wewe, niyo mpamvu anyama hafi. Okay. Ndakubaza akabazo Dorcas. Igihe tubyara King Sabas nakusezeye nakubajije ibintu bigenda nakuwicanzanye kuri afise umugambi kandi mission yabaye accompli. Rero ndacufise umbwira kindi ndagiye ibyo mbarire umbwira uko wishakiye ico gisezere. Je n'umushinga ntaye mu rugo wanje ndazige ntunganya ibyanje finira intama nagize uvuze ngo wazi byawe nta byashatse kuko abizi mu mwaka jewe ntumuzi intamba nagize ndamurondera umubonye angana kuriye we bari rero ibya King Sabas mu binyuma siswe kumva nubwo bushwishwifi mugene mu bakizanyu urubatahandi binyuma umbiriza rero amatwanye murakuguture neza kuva uyu munsi murabizanyu nibaraba ntimusuye kwinja mu byacu finira ari King Sabas mwandikisha ntamwandikisha mwe ntibaraba binyuma kinda kugwawe rundi nabo bakugwawe ibyafine mu binyuma bika ubwo bwanje ngene kudabishatse kandi uca mu cyabwaye bwose uhera umunsi unyibagire kuko nta icyo twaduhuje ni finire rero urugo rwanje murugira umuziro ndabihanikiriza ntimusubije kwinjira mu rugo rwanje
umugore wanjye ntazokwivuna uzomuteye ntusubire je inyuma kure muje muzanye ibyanjye ndabibona we nta kopekene yavyo birumvikana. ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije. Senge uyu niwe mugabo mwabyaranye n'uyo yuzuyemo ironi na hypocrisy. Uyu ewe gusa icyo mbonye cyo ujya mugore warateka isombe ndabibonye zimwe dusekura ujya aramurungira isombe yarariye imboga ujya ajya imboga neza hajya none ko muhejondama hajya nako ari mu icupa ujya mugabo hajya ari mu icupa nta jambo afise umugabo gore niwe yipfukiye. warumvise ngene yavuze ko nari umu anti stress raba ningene ariko arahangayikisha umwana wacu none gayipfe dukora iki? Wapi Senge ko ndapanga imiti ayiraheze ndanyagiwe neza aha niko nobaza nkataha nkaza guteresha izindi naye ahandi naco ducura ewe kinga ugiye gupfa nabi koko warushe ntaruhuka nasara mwihakanye. Oui. Bo. Woba wamaze kumenya aho batati bimukiye? Umviriza. Je ndisiri kandi ndabizi yuko tati namukomerekeje cyane. Ariko peu importe ivyo vyose ntibikenewe ko ndabisubiramo. Umve ndakubwire. Nta wundi muntu kwisi y'Imana ahari ashobora kumpoza igikomere James ku mutima. Okay, byose ndabizi. Gikuru gusa nuko wamenye aho tati yimukiye. Ivyo birakwiye ibindi bindekere s'il te plaît. Okay, sawa ndavyumva. Sawa. Okay, gusa wumve ko nkeneye kubona tati mu buzima bw'iwanje. Nta bundi bukiza mfise muri jewe. Sawa.
sinakubwiye ko Iva afise undi mukobwa asohokana. Hindukira urabe, umutego wacu urafasha. Iva, narumvise ingeso zawe mbi, ariko sinigeze ndavyizera. Urukundo nagukunda wampimye amaso, ariko uno munsi ndakwibonesheje nayanje masabiri. Wakabaye uri umugome bigeze hiyo. Ni uri kurankorera bino bintu? No, mbwira ko ndiko ndarota please. Tati, listen me careful. Gerageza ugendane n'abantu bazoguha agaciro. Gerageza ugendane n'abantu bafise vision na wewe. Kuba wewe woba unyisemba jewe ukanyishirako ntago bivuze ko nzuca ndagukunda. Nimba uhora wumva ikintu bavuga ngo umufasha, novuga ko ari nk'insiguro y'amajambo agoye. Inyishu y'iryo jambo rero umufasha nuyibona ngaha. Uyu niwe yitwa umufasha kuri jewe. Uyu niwe ku murango mwijoro ndyamye canke mvyutse nama ndota muri jewe. Reka kuguma unyishirako s'il te plaît. Sindi kumwe nawe, sindagukunda, sinigeze ndanagukunda. Stop. Uyu mbona ngaha ni wandutishije. Uyu nyene ndiko ndabonesha amaso yanje. Uti ndagusumvye iki? Nagoma ndakubwire ko ndakuruta. Kandi nzohora ndakuruta kuko akunda jewe. Wowe ntazigera nagukundana umusinumwe. Urazi kuganaga wa mukobwa wawe. Gasopo. Ndacagusumba kuri niyo. Gasopo. Cisinganira n'imbwa. Ngana na shebuja. GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.